Isi Sandi Umoja TV bwa mwedu hatubabwira misi yose bya biganiro byoshe byose uzobisanga kuri Sandi Umoja TV. Ibiganiro abaririmbyi ba gospel ndetse abakinyi b'ama filme ama comedy byose byigisha byose uzokoma ubisanga kuri Sandi Umoja TV. Muraho kuri Mike muri kumwe na Diama, tukaba dufise ubundi mushitsi kuri no maya dukeneye kuganira zo kuvugana byinshi byerekeye ivyo asanzwe arimo na hano hantu tumusanze ahariho. Ava yuko tuvugana byinshi cyane bitandukanye, reka tumaze tumuhe karibu atwidondore hama ibindi bireza kuza mu nyuma. Karibu cyane. Ego je nitwa Ciza Joseph. Niryo zina ry'uwanje. Rindi batazira mu bintu by'amafilme, mfise amazina menshi bivanye n'ivyo nkora. Ubu muri filme nitwa Kimoko. Niryo zina bazi cyane ubu gose ritenze gose. Mbe Ciza Joseph batazira Kimoko. Ciza Joseph muri kariyeri ya filme turamaze kubona kenshi cyane mu mafilme atandukanye. Mu amatango gukina filme ryari bitiye iyo inspiration mwebwe yabajemo gute? Je filme sinayitanguye kuva muri imyaka, filme nayitanguye kuva nkiri umwana muto. Vyanjemwe buke buke kuko no kwishuri narakina amateatre. Maze gukura sinabibandanije bivanye n'ibihe twari duciyemo by'igihugu n'ibindi. Mu nyuma ariko narashoboye kuronka umwanya kuko no kwandika narandika ndirimbo y'amafilme. Rero ntangura rero kubikina rero kuva muri 2015 gushika uno munsi. Niba atari banga muvuze ko matango kwandika filme kuva kera cyane gose, uba wibuka filme ya mbere wa waranditse? Eske niba warayanditse hari cyo yobara yagufashije canke ho waciyugira ko kuzindi zagiye zirandikwa mu nyuma? Zimwe narazandika ariko ntaho zashika kuko sinari bwaronke aho ndabicisha canke inguvu ndabikoreramwo. Mu nyuma nibutse muri 2009 ariko ndaja muri Tanzania, twarabonanye na Kanumba. Turavugana kuvyerekeye iyo filme na twabonanye na Kanumba yagira nka gatanu namaze kwandika. Turavugana arahamagara bawe Masepetu ngene twoshobora gukina iyo filme, ariko rero amafaranga bambwiye ico gihe yatumye ntashobora kubandanya nkina filme kuko bambwiye amafaranga ashika nk'imiliyoni 200 kugira ngo ndashiremwe muri iyo filme. Nanje urumva nanifitiye n'agataye katarenga n'imiliyoni nka 3 canke 4. Umva rero ntivyashoboka ko nkini iyo filme, umva nabuciye mbona ko filme bitwara uburyo bwinshi n'ibindi. Umva rero kuva ico gihe naciye ngenda kwipanga kugira ngo ndabe ingene no tangura ico gikorwa nisanzuye. Ciza Joseph afise groupe akinamo canke Ciza Joseph akina ku gatwe kiwe? Je nibaza ko muri filme ivyo nkina groupe ya mbere na mbere nkinamo ni GFS, The Gift Film Society. Niyo natanguyemo gushika n'uno munsi niyo nkinamo. Ego. Kuva winjiye muri GFS, muri Gift Film Society, mumaze gusohora filme zingahe kuva ryari? Kuva muri 2015 turamaze gusohora filme zirenga 10. Turamaze gusohora amakuru metrage arenga 15. Umva yuko ibikorwa bihari kandi dufise ni byinshi bimaze bigiye gusohoka vuba. Umva yuko GFS tuko turakora cyane kugira ngo tumenyekanishe ireresi mu Burundi. Ciza Joseph yabugaragaye cyane muri filme, yagaragaye cyane ku mbuga ngurukana bumenye ku mateleviziyo yose dusanzwe tuzi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ciza Joseph muri iyo filme yitwa Kimoko. Mbe Ciza Joseph ijya filme ijya histoire wayiyumviye gute canke n'ibintu waba warabayemo mu buzima bwiwe bwa misi yose? Oya, mu kwiyumvira filme sivyo ububayemo. Filme urashobora kuyiyumvira ikaza buke buke. Umva nka kujya wicaye ukiyumvira ikintu ukaraba ingene umuntu atera igiti ingene gikura. Umva umuntu ateye mu rubuto ariyumvira ingene rwa rubuto ruzokura ikaba igiti mu nyuma kamura kw'ivyamwa. Niko rero na filme umuntu ayitegura. Twariyumviriye ingene mibereho y'abantu social ingene abantu babayeho, atereka dutegura filme. Mbere ijya filme twakinye NAD, abantu bariyumviriye cyane ingene ijya filme imeze ingene iryoshe, baradusavye ko twobandanya. Twarabamenyesheje, twababwiye ko mu misi mike twamaze gutegura ibindi bice bigiye kuzosohoka vuba, kandi bazobona ko ari filme idasanzwe kuko ifise sije ihereza kuri ijya filme. Ego. Ciza Joseph batazira Kimoko aramaze kuja kuraguza n'umunsi n'umwe? Nta n'umunsi n'umwe. Mbere n'ivy'abapfumu sindavyemera jewe. Abapfumu sindabemera, mbere n'uburozi jewe sinabwemera ko burozi bubaho kuko
ndi umwana navukiye mu gisagara nkurira mu gisagara ruguru vraiment ntumbaze ndabigiyemwe mu bihe vy'ingorane ariko sinigeze ntembera ruguru canke ngo n'abavyeyi banje abanyagisagara bumva ivyo kuraguzana nivyo narinzi. Muri histoire wakinye ya filme bitwa Indoto nimba ntihenze, muri Indoto warakinye filme ifise histoire ko umuntu iyegiye muri ziyanzira mbi zo kurondera ubuzima ashobora kuronka ubutunzi byoroshye cyane bijya urabishigikiye. Ndibaza icyo nizera ko wabikinye uzi neza ko hari inzira ziri hafi ushobora guca mu bwiruranko ubutunzi. Izo nzira wowe urazemeye ko numvize uvuga yuko utarigera byo kuraguza n'umunsi n'umwe. Baca umugani mu Kirundi ngo inzira yahagufi yamaze abatwa. Baciye umugani nibabeshe kuko ushatse ikintu icihuta uragiramo ingorane. Umva rero twakinye twereka abantu ni message twatanze. Tweretse abantu mugiye woca muri izo nzira za hagufi yuko amaherezo yabo barashaka kugiramo ingorane. Rero uruko urakora ikintu uruko uratanga message tumeze nk'abajya basava bakora ibintu ejo bikazofasha abantu canke mbere nivyo berekana bimwe ugiye utabikurikije ukasanga ugize ingorane. Umva rero natwebwe zijya filme twandika canke dukina abari message tuko turatanga bimwe urashobora gusanga mu byo twandika canke mu byo bandika abandi biba vyarabashikiye canke bakabibona mu miryango yabo canke hagufi yabo. Umva rero urashobora kuronka sujet y'ikintu kimwe kiko kiraba mu bantu ugacukura mu filme. Chiza Joseph Batazira Kimoko umaze kwandika filme, wavuze ko umaze kwandika filme nyinshi. Muri zo filme wakinye zamaze gusohoka, nihe filme wewe ubona ati aha vraiment naranditse ndiyemera kandi naratanze ubutumwa bwishi bukwiye? Ni filme Indoto niyo mbona nanditse itanga message kuye gushika nuno munsi ifise ingufu zidasanzwe muri iki gihugu cyo Burundi. Urumva yuko bamaze kunsaba ati burya filme nawe wayihejeje yageze hajya ntiwayihejeje kuko watweretse ingufu Satani yakoze ariko nta nguvu z'Imana werekanye. Na nico gituma igice ca gatatu kigiye kwerekana ingufu z'Imana aho zihagaze n'ingene bijya bintu nabivuyemwo biciye mu jambo ry'Imana. Yego. Ati abatumira bari muziyanzira abatumira ko boba barabivamo hakiri kare Satani wenyene ataragera ku rugezo rwiwe ngo abikuriremo wenyene n'abako yiwe kuko ubugiyeyo avayo nabi. Chiza Joseph aje kutubwira ko filme ndundi ireresi yo mu Burundi ayifata nka business stadiri ishobora kumubeshaho gatuma muhindurira ubuzima. Ico tutibariye twaba tuzi ko turi kuri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, twaba tuzi ko filme mu Burundi peut-être ko ariyo ahantu itarashika. Niwe rero wo kutubwira ukungene yizeye filme nka business, yizeye filme nk'ubuzima bwiwe buri imbere yiwe. Woshobora kutubwira ukungene ubona yuko filme ishobora kuzokubeshaho? Filme ubwa mbere na mbere kumbeshaho nuko leta yonshigikira ubwa mbere na mbere mu bikorwa ndiko ndakora. Umushikiranganje abijejwe akabikora na cyane umushikiranganje ajejwe imico akaranga n'imico kama. Wundi nawe n'umushikiranganje ajejwe guhanahana amakuru. Nibo bashikiranganje babiri na cyane bokora ico kuri ico kibazo kugira ngo dutere imbere twebwe abakinyi b'amareresi n'abakinyi mu bindi n'abaririmba indirimbo. Kuko mu Burundi urabona ko gushika no munsi abakinyi naho bavuga ko ngo durumbire dukore ibikorwa kugira ngo tubishire ku ma YouTube. Uburundi ni buri muri YouTube. Burya Google ntikorana n'u Burundi, bokorana n'u Burundi ibikorwa byose kuko ari amasezerano baca bahana kugira ngo abantu bose bashize ama evre zabo kuri YouTube binjiza amafaranga. Urumva ariko rero gushika nuno munsi naho kora ukaronka abantu 100 uronse trophy ucugenda kwitorera mu kindi gihugu. Umva ariko Burundi butazwi. Iyo ni point ya mbere Burundi bwo dushigikira ubwa mbere na mbere igihugu kigadushigikira, leta ikadushigikira kugira dutere imbere. Ikindi naco nuko n'abarundi dukunda ivy'iwacu tugashigikirana. Burya abarundi nasanze umenga ntidukundana ntidukunda ivy'iwacu, dushaka tugume turaba ivy'abazungu canke ivy'abandi bateye imbere. Nabo mu gutera imbere batanguye nk'uko natwe twatanguye. Ikindi naco
hariho gukundana no gushigikirana. Umva rero ibintu mu gihe dusoye ibintu bidashigikiwe n'abarundi bene wacu, muri ico gihe urumva yuko ibintu byose bitazotera imbere. Umva rero dukundane, dushigikirane, dutezanye imbere, birashoboka byose. Hari ikintu tumaze imisi twumva hirya no hino kitwa tugeze kuba tubona ku mbuga ngurukana bumenyi kitwa ICB. Ico kintu hari ikintu hoba ukiziko? ICB ni urunani rw'abakinyi b'amareresi mu Burundi. Ni ikintu tuko turakora kugira ngo ubwa mbere na mbere dukore kugira ngo leta itubone, kuko nitwogena nk'ubusimbira hamwe. Hari amashirahamwe menshi, hari ama association, hari ama groupe. Umva rero bisaba yuko dukora ikintu kimwe kiduhuza. Niyo iyo ICB wumva mu minsi mike izoba iri ku mugaragaro, ni Union des Cinéastes Burundais. Okay, turazi neza yuko leta yacu yasizeho ikigo, nimba atari ikigo sinzi ukungeregira kizokurikirana impano z'abarundi zitandukanye, kikaba cyitwa sinzi. Okay, ndashaka kuba ndakibagiye ariko ndazi ko kihari. Ntaco wowe ukizi ko cyo bakibafasha iki? OBD omengo kijya kigo cyitwa OBD, ariko ni ubwa mbere na mbere gitwagwa muri droit d'auteur. Ijya droit d'auteur mu Burundi baba yasinywe kuva mu 2005, isinywa na leta. Umva ko leta bishigikiye, ariko rero harabuze barashinze ico gisata. Nico gisata uno musi naho genda usanga bibere bacometse, baragize ama prise y'abacomekamwo ama chargeur y'ama telefone. Kira muntu usanga ari yibere kuri YouTube, kuri Facebook canke kuri WhatsApp. Umva kandi bagaca bahembwa amafaranga batakoreye, batinjije. Umva nta n'imigambi nimwe ibarakora kugira ngo bateze imbere muri ico gisata. Umva rero ico gisata kiriyo nk'igikanganyoni, nta nico gifasha, nta nico kiriko kirateza imbere muri urwo rwego. Ahubwo y'abandi naho twarango twaye filme yawe ngo bayandike bayikingire, twaratangaye. Twaratwaye filme ngo tugiye kuyandikisha kugira ngo ikingirwe nk'uko amategeko abivuga. Aheze nk'ikintu cy'umwaka dusubiye turayibura. Turavuga ati zana ya CD yiwacu twatanga nga canke muturabere kwihari, twarayibuze. Igitangaje ugiye kwikingiza mu kabati, ariko mu site ama studio ari karayerekana uko uri kwamye. Wahamagara police ati ngaha ndiko ndiyibwa, nta mategeko yerekana neza ko ico kintu cibwe, kuko cibwe gute? Cibwe mu muyaga n'ibindi. Urumva ariko rero hagiye gahaze leta yohinyanyura, na cyane mu guhinyanyura bahabagara bari muri urwo rwego, bakavugana nabo bakerekana ivyo bikenewe, ivyo sabwe, ivyo leta ishaka n'ivyo nabo nyine bashaka, hanyuma bahinga bagaca bahinyanyura ivyo bintu kugira ngo abantu bose biyumve yuko baserutse canke baserukiwe muri ivyo bikorwa. Okay, Ciza Joseph aratubwiye ibintu byinshi cyane vyerekeye filme mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ukungene aho yavuye, aho igeze kuri no mwanya, na processes zuko hoshigwaho ico kigo, iyo association, iyo cooperative ya ICB, Union des Cinéastes Burundais. Ivyo byose akaba ari ibintu bizoteza imbere abanyempano bo mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bo mu hande zose, abamizisiye, abaki, byose akaba ari ivyo bazokwitura. Comme nkuko yatubwiye ko droit d'auteur yabayisinye muri 2005, ariko kugera kuri no mwanya ikaba atari yashika. Icyo dusaba rero nuko nkuko yabivuze, tubanaye dukunda ivyacu, tubishigikira, tubiteza imbere, kana sina n'ivyo wacu. Ugiye kuri YouTube ukugura filme yo mu Burundi ukayitegereza, naho uzosanga itandukaniye n'izindi muvuga yuko zoba ziteye imbere gusumba. Ivyo byose niko bimeze. Cyo tumusaba kuri no mwanya nuko yotubwira aho dusoba kuronka izo filme zo muri GFS, aho tuzozisanga, aho tuzozirorera, naho tuzobasanga bakorera, kuko nabo ndibaza ko bakeneye abakinyi b'amareresi mu gihugu cyacu Burundi. Abanyempano baruzuye, nivyo twamusaba. Okay, twebwe bwa mbere na mbere muri GFS turatumiye abantu bakina amareresi, bafise impano, afise impano atagira aho ayijana, kuko biragoye kumenya. Urashobora kuba ufise impano ariko ntumenye iyo utangurira. Rero turatumiye abantu bafise impano kugira baze kugira ngo turashobora turabakira bivanye n'impano bafise muri GFS. Bwa kabiri aho dukorera muri commune Ntahangwa, muri zone Kamenge,
ku gihe 11 ahantu bita iwabo w'abasigaye niho dufise biro dukorerana, niho tugirira ama repetition. Bwa gatatu kuri YouTube uzikeneye filme zacu arazibona kuri YouTube, yandike Homewood TV acazibona zose. Ikindi naco abari mu gihugu abona bari hanze y'igihugu mbere n'abari hirya no hino yicaye no muri biro n'ibindi afise akanya ka pause arashobora kuziraba. Abazikurikirana hirya no hino na mu ma television muri RTNB, muri BTV no muri Rema TV barazikurikirana kuri kwamye. Okay, aratubwiye hose aho filme ziwe, filme za group yakinamo aho tuzogeza kuzisanga ni kuri Homewood TV channel iri kuri YouTube no ku Facebook no ku Instagram hose ngo wandika uko nyene. So tubasaba rero ko banda yamudukwirikirana mukwirikirana ibiganiro byacu bya Sunday Umoja TV, mugenda no gutemberera amafilme y'ikirundi yiwacu kugira tubane tuyateza imbere. Tumusabe adutekerera akajambo kagasunika rugi hama tubandanye ibigende biganiro. Bwa mbere na mbere je ndashimira ko ni televiziyo Sunday Umoja TV yatugendeye kugira ngo tuvugane. Bwa kabiri nkaba mpamagariye n'ubundi abarundi gukunda ivy'iwabo, bashigikira ivy'iwabo, bateza imbere ivy'iwabo, kuko mu gihe batabishigikiye nta numwe azoza kubateza imbere. Mu gihe rero udashaka yuko witeza imbere wewe wenyene canke naka kubera umuzi, nta munyamahanga azoza guteza imbere Burundi atari twe twenyene. Umva rero turifuza uko abarundi, kuko ndazi neza ko abarundi bashika nk'imiliyoni 2 canke 3 bafise amatelefone ya Android, kandi ku mwanya fuma basi bagira subscribe kuri izo chaîne kugira ngo abarundi nabo dutere imbere, kuko uko tuduza abantu niko Burundi buguma buboneka mu makungu. Ego murakoze. Aratubwiye ko tugende kuri channel ya Homewood TV tugire subscribe, tutibagiye channel ya Sunday Umoja TV tugire subscribe. Turi benshi dufise amatelefone guteza imbere ireresi mu Burundi, ni nko kuduza idarapo mu bindi bihugu ko hose bazohashika, hose nibo bazosura igihugu cy'u Burundi, nibo bazokwinjiza amahera igihugu cy'u Burundi bivanye n'ama project bazoba barimo. Nanje mbandanije ndababwira ati karibu sana abanywanyi ba Sunday Umoja TV kubanda yamukwikira ireresi ndundi no kubanda yamukurikirana ibiganiro byose bica kuri Sunday Umoja TV. Tukaba tubabandanya tubashimira kuri Mike mwari kumwe na Diama n'umushitsi ngaha yatwidondoye, tukaba tubasezeye.